mugabo yaravuga ngo jewe nzogubaka, tuzogubaka kandi ruzokomera kandi tuzorurangiza, kuko cari igikorwa kinini, ariko kubera we yari determine. Haleluya. Ntiyigeze acika intege, ntiyigeze yiheba, ntiyigeze yihebura. Ikintu gica intege abantu kenshi ni bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko nkuko duhora tubikora, reka tubanze dusenge, dushima Imana ko yatugiriye neza. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndaciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, kuri iki gitondo cy'umugisha kidasa n'ibindi bitondo, waduteye iteka ryo kuvyukira mu ijambo ryawe. Nyemerera mwami Imana tugushime, nyemerera tugushimagize kandi tugushire hejuru, kuko nta kindi twaremeye kugushima. Uri Imana igira neza, uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana itameze nk'abantu, uri Imana idakora nk'abantu, uri Imana yisakaje ubwiza n'ubutware, uri Imana ikoresha abadakomeye ukabashoboza gukoresha ibitangaza. Mwami wanje, Mana yanje, ngushimiye ukuntu wabanye na Nehemiya ukamukoresha ibikomeye. Natwe mwami Imana abubu nzi neza ko uhagaranye nawe, ntomuterera ntomutetereza, kuko wewe ubwawe warivugiye ngo abawe bapfumbase mu kiganza cawe, ngo nta numwe yoshobora kubakurayo. None mukunzi mwiza, ndasenze ngo rino jambo ribe ubushobozi bwo byumva bose, ribakomeze kandi bashobore kukwizera, kuko uri Imana itabesha, uri Imana idahemuka, uri Imana idahemukira abayo, uri Imana ikunda abayikunda kandi abayirondera urabiyereka. Rero utwiyerekere muri rino jambo, uganiriza imitima yacu, uzobukoze Mana. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Ego tumaze iminsi turiko turaganira ku mukozi w'Imana Nehemiya, umurongozi mwiza kandi vy'ukuri, hamwe ugerageza ukagenda nkuko Nehemiya yagenze, ugakora nkuko Nehemiya yakoze, nukuri ku gikoresho ciza c'Imana. Haleluya. Ivyawe vyogenda neza kandi woba umugisha kubw'abandi. Haleluya. Reka rero turabe vy'ukuri ingene umuntu iyo ahagurutse gukora ibimuca intege ntibibura, abamuca intege ntibabura, ariko igihe wizeye Imana ntushobora guhungabana. Haleluya. Kuko ubuzi neza kuwo muri kumwe akomeye, atakintu na kimwe kimunanira. Reka dusome muri Nehemiya igice ca 4, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Haravuga ngo Senibarati ashinyagurira abayuda. Bukeye Senibarati yumvise ko twubaka ugo ruhome w'amabuye, arashavura, arashangashigwa, acaratunegura twebwe abayuda. Avugira imbere y'abagenzi biwe n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, bajya abayuda bagoyigoyi bakora ibiki? Mbega bagomba kwizitirira canke bazotanga ibimazi? Mbega bagomba kubaka ngo buzuze ku munsi umwe? None bozikurura amabuye bayakura mu bishingwe kandi yarahiye? Kandi na Tobiya umwamori yarahagararanye nawe, aravuga ati, nimubareke bubake, n'imbwebwe yosimbira kuri urwo ruhome rw'amabuye goca rusenyuka. Amen. Murumva igikorwa Satani arabonye ko gitanguye, arabonye neza ko ari abantu, umuntu ahagurutse kandi ashoboye gufasha n'abandi, bumva bagira umutima bahaguruka, ari umuntu umwe bagira imigambi. Satani aravuga ati, reka mpagurutse abantu babaca intege. Haleluya. Haguruka. Mwumvise ko hahagurutse Sanibarati na Tobiya, barahaguruka batangura kubanegura, batangura kubaca intege, bavuga ati, mbega mwebwe ivyo muriko murakora nibiki? Mbega go ruzitiro ibikoresho amabuye muzoyakura he? Ko ahantu hose hahiye muzobikura he? Hama ubundi akavuga ngo bareke bubake, ngo uruzitiro bajya abantu bariko barubaka, ngo n'imbwebwe yo rugusimbira ko rukabomoka. Urumva babaca intege. Ariko Nehemiya abwira abantu ati, mwebwe mugumye umutima. Haleluya. Muzibira amatwi, ntimwumvirize icantege. Haleluya. Ntimwumvirize ibicantege, mwibuke ico Imana yambwiye, mwibuke ingene umwami nagize ikiganza ciza imbere y'umwami. Haleluya. Nehemiya ahagarara kigabo.
haleluya, ahagarara rugabo, arakomeza abantu, nawe arikomeza mu mutima, aravuga ati sinshobora gucika intege. Ingenda babwire, umurongozi mwiza arishigikira, amenya ko igikorwa ariko arakora aracemera, akiyemera nawe. Umurongozi acika intege ntashobora kugera kure, haleluya. Umurongozi yumviriza ntashobora kugera kure. Mpora numva nk'abantu ugasanga bashize bamaneka ahantu hose bagenda barondera insaku gauche à droite. Umviriza, umurongozi mwiza ntabamaneka akeneye. Umurongozi mwiza amenya neza igikorwa ariko arakora ko ari igikorwa cyo, akaba wavuga ati jewe ndifuza ko igikorwa kiva ngaha kikagera hariya, ariko igihe uwumviriza ibintu byabera gupfana. Haleluya. Nehemiya ntiyigeze yumviriza abamuca intege, ntiyigeze yumviriza ibintu bimutera ubwoba, ko yarazi ngo uwunshigikiye, haleluya, uwunshigikiye arakomeye. Amen. Rero nawe ukaba uyu munsi hari igikorwa runaka wahagurutse gukora, ni waba hariho abantu urongoye, umviriza, wewe raba intumbero wishize imbere, haleluya. Raba intumbero wishize imbere, aba ariyo uranga amaso gusa. Nayo ibindi ugiye kubihanga amaso, uzohura n'ibigutsitaza, uzohura n'ibikubabaza, uzohora n'ibikugora, uzohora n'abakugora, ariko ivyo byose umenye ngo uwu n'umugambi w'umwansi adashaka kushika kuco wateguye gukora. Haleluya. Satani ntazokwigera yemera n'umunsi umwe ku bintu bironka byoroshe. Ntazokwigera yemera ikintu cyose gituma haba inyungu z'abantu, haba inyungu z'umuryango, haba inyungu z'igihugu, haba inyungu z'ishengero. Umviriza, umugwi wose urimo, igikorwa cyose urimo, Satani ntazokwigera yemera ko bironka byoroshe. Haleluya, haleluya. Ariko umuntu yamaze kwitahura, kimenya, kamenya n'icyo yavuganye n'Imana yiwe, ntiyumviriza. Haleluya, ntiyumviriza. Hari abantu benshi usanga bacika intege, ariko igihe we wiyemera vy'ukuri, haleluya, igihe wiyemera vy'ukuri, ntushobora gucika intege. Haleluya. Ntushobora gucika intege kuko uravuga ngo jewe ico navuganye n'Imana. Haleluya. Naho utanavuganye nayo, kuko hariho abantu bashobora no gukora ibikorwa batanasenga, kuko ibujya Imana n'Imana, ni Imana ishigikira abantu bahagurutse gukora. Haleluya. Hari abantu twariko turaganira ku munsi w'ejo, ndababwira nti mumenye ko naho yo bari n'umupagani agahaguruka gukora mu bumwe, agahaguruka bafatanya amaboko, bari mu rukundo, bari mu bumwe, Imana iba hagati muri bo. Haleluya. Kuko Imana ni Imana do principe, Imana irakunda ubumwe. Haleluya. Abantu bakorera mu bumwe bahabwa umugisha n'Imana. Haleluya. N'umuryango, umugabo n'umugore bumvikana, bakorera hamwe, ikintu cyose bagikora bumvikanye, Imana ibana nawe ikabagirira neza muri byo bariko barakora. Rero uwamenye Imana we n'akarusho. Haleluya. Uwamenye Imana we n'akarusho, Imana imugirira neza kuruta, kuko urumva aba ari umwana wayo. Haleluya. Aba ari umwana wayo. Rero ntuze wigere na rimwe wumviriza, wewe ukaba uri sure y'ikintu uri kurakora. Ntuze wigere wumviriza, ntuze kwigere, ko Satani ntashobora kuzokurekera amahoro. Haleluya. Ntazokwigera kurekera amahoro na rimwe, ntazokwigera yemera kutera imbere. Oya, kuko umugambi wa Satani nta wundi ni uwukonona. Rero umenye ngo niwamara kumviriza, uzosanga urashwana n'abantu, uzosanga hari ibintu byinshi biriko birapfa. Kubera iki? Kubera wugururiye umuryango Satani, kandi Satani nawe nta handi atera mu vyumviro vy'umuntu. Haleluya. Akakuganiriza, nk'ubuntu ubona iyo Nehemiya yemera ivyo ntuzariko aravuga, abagabo bariko baravuga, rero kuvuga ati noneho mbega uruzitiro nyene tuzokubakisha iki, mbega ibi bizokomera, ega agatangura kwiyumvira ko bishoboka ko rudashobora gukomera. Mugabo yaravuga ngo jewe nzogubaka, tuzogubaka, kandi ruzokomera, kandi tuzorurangiza. Kuko cyari igikorwa kinini, ariko kubera we yari determine. Haleluya. Ntiyigeze acika intege, ntiyigeze yiheba, ntiyigeze yihebura. Ikintu gica intege abantu kenshi ni bicantege. Haraho uhura n'abantu bakaguca intege. Hinge nkubwire, kandi umenye ko igikorwa cyose utanguye gukora, haleluya, gishika ku rugeza abantu bose babishima, uhera hasi, bigenda bikura buhoro buhoro. Bishobora rimwe no kwanka, ariko ugasanga uyu bandanije ibintu bitera imbere. Igihambaye ni umutima wa determination ufise. Haleluya. Rero umurongozi atagira determination muri we ntashobora kugera kure. Umurongozi atinya ntashobora kugera kure.
ariko umuntu adatinya, umuntu afise ukwizera muri we agera kure. Haleluya. Rero nariko ndavuga ngo Nehemiya by'ukuri atubere icyitegererezo. Uwo ari we wese aho uri hose, sinodonda amazina n'amaposte y'abantu, ariko menya ngo urwego rwose urimwo umwigire ko, kuko uyu mugabo n'umugabo adasanzwe, n'umugabo yamarse ibintu bikomeye, ashiga histoire mu gihugu ciwe, n'uyu munsi n'intibagiranwa muri Isirayeli. Haleluya. Kubera iki? Kubera yahagurutse nk'intwari, kandi n'Imana nayo ihagararana nawe. Kubera iki? Kubera determination yari afise. Imana ntizogushigikira utahagurutse, utayizeye. Tuzobandanya turaba. Uyu mugabo yahuye n'intambara zikomeye kuva gitangura umunsi atangura kubaka, senagitangura kuva gihaguruka biwawe yahuye n'intambara gushika arangiza, ariko ntiyigeze avyitaho. Tuzomwiga ko buhoro gushikaho naho utamuzi wewe wowe utanamuzi uzomukunda ukifuza kugera ikirenge mu ciwe. Haleluya. Kuko yabaye umugabo w'intwari. Rero nawe birashoboka, we nanje birashoboka, mu byo turimo ko natwe twokora ibintu bigashimwa n'abantu kandi bigashimwa n'Imana, kandi bikabera inyungu abantu, bikabera n'inyungu Imana. Haleluya. Haleluya. Nico ikurondera ko we nanje. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Uri Imana ishigikira abayo. Uri Imana yashigikiye Nehemiya akoreshwa ibikomeye n'ibitangaza. N'uyu munsi Mwami Imana turacyariko turamushingira intahe. Natwe Mwami nk'abana bawe turakwinginze ngo uturabe twese mu byo tukora, mu byo turimo. Udushigikire wa Mana we, ushigikire abarongozi bacu, ushigikire Mwami Imana abavukanye bacu, ushigikire Mwami wanje abarundi n'abarundikazi, ushigikire nyetse n'abantu bose bazokumvira ijambo aho bari hose. Mana y'imbabazi, ubashigikire bareke kugira ubwoba, kuko wewe Mwami wanje ufashe mu kiganza cyawe, nta muntu numwe, nta kintu na kimwe coshobora kumugukura. Twizere ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe n'iryo ryaremye isi, n'iryo ryateye imfatiro z'isi. Rero twizere ko uri Imana itabesha, kandi ishigikira abayikunda n'abayirondera. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubikorera abana bawe, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe. Mugira umunsi mwiza.